Okay. Uyu munsi tugiye kuraba igice cya kabiri cya Rapunzel. Ndibaza mwese aho twahereje muracyahibuka. Waje kano kana kamuziritse wa muhungu Flying kugira ashobore kugatwara ibwami kuraba uburyo amatara guruka. Kakamubwira yuko ariho kazoshobora kumuha ikamba. Uno muhungu yari amaze kubyanka ariko acera vyemera kubera abona kano gakobwa umengo kamuviriye hasi. Kuri ivyo rero bahise bafata umwanzuro wo kumanuka kugira agatware kazorabe amatara. Wibuka ibwami bagurura amatara buri mwaka. Nko kwibuka amavuka ya kano kana karapanza koni kabona amatara gusa nikazi yuko ya matara abaruku bwako bagisohoka kagenda karakinakina bikababaza no muhungu Flying ugasanga kari mu biti karimwe karagirane byabangomwe yuko agasunika bigende nako kari gasanzwe gafite ubwoba ariko mbere yuko bagenda baciye mu kabare ako kabari kari gasanzwe karongowe n'ivyihebe tugaruka no ku ruhande wa mugore Goteri ama wa murozi Goteri yahuye ne ya farasi Maximus akibone yari kanze cyane ahitamenya yuko ingabo z'ibwami zishobora kuba ziri muri rino shamba kandi umwana wiwe Rapunzel bashobora kumubona yaciye yirukanka ifarasi nayo iramwirukanka ko nyene ntari buze gucikira wibuke Maximus rakaze ariko no mukecuru yararushoboye kwicika acagenda muri wa munara atangura kwamagara Rapunzel yarafise ubwoba bwishi cyane yumvise Rapunzel atamurungikire ya mishatsi yiwe acamenya yuko habavye acagenda guca mu nzira yiwe yibanga uno munara warusanzwe ufise akajyango kari munsi gatoya niwe ko yaciye agenda guca mwo kugira agende kuraba ko Rapunzel yoba akiriho yarinjiye mu nzira ararondeza Rapunzel inzu yose arabura arahiga umutwe urashuha acabona akabegi acabonamwe ryatara gibwami ryakamba gibwami kuri ivyo rero yaciye agira ubwoba acamenya yuko hari abantu bahaje acabona umuntu ari wanted yaciye abona Flying ari wanted aca yumvira ati rero uno mujinga ni washobora kuba yantwariye umwana wanje kuri ivyo rero yahise atora icuma acagenda kubahiga tugaruke hano ku ruhande wa Flying na Rapunzel bagiye muri kakabare kano kabare kamirikirwa n'ivyihebe ivyihebe vyatanguye kubaraba bivuga ati bano bantu wana tugarutse hano mwishamba tubona Maximus n'abarinzi bari mwishamba bimwe bararondera ujya muhungu Flying nimaka baramufate bajya ba Flying na Rapunzel bagombye gusohoka icebe kimwe cyahise gifunga umuryango kitagivuga ati bano bantu bari wanted kandi bavuze yuko umuntu ari buze kubaronka aragashimwe bahise bamufata wa Flying nimaka bamutware ibwami batanguye kumuhana nyine ntari buze gucikira bavuze ati nta uri buze gucikira ariko kano Rapunzel kavuze ati uwo muntu sindibuze kwemera yuko mu muntu warana uwo muntu yanyemereye yuko azontwara kuraba amatara kuri ivyo rero ntaco mushobora kumukora ndi ngaha ivyebe vyagiriye akagongwe ka Rapunzel kubera utujambo kavuga kindi cebe kisha kiraza ariko ni namaze kubwira abasirikare bahise babatorokesha babacisha mu nzira y'ibanga bino vyihebe birabatorokesha abasirikare b'ibwami baraje batangura kwa nta muntu mwabonye ngaha batangura kuvuga ati wapi bino vyihebe vyaciye bibicisha Rapunzel na Flying mu nzira y'ibanga kugira bashobore gutoroka ariko ivyihebe bakibibaza tuno muntu mwamubonye byaciye bivuga ati wapi ariko Maximus aramotirwa cyane ya farasi Maximus yazimenya yuko babacishije mu nzira y'ibanga bahita barabakurikira bakurikira ivyihebe bya bindi vyihebe bibiri mwe bafate mwe vyibana na Flying byahize bironka kanya ko kwibohorora bita biraceka hanyuma tugaruka ino ku ruhande wa mubibi Goteri yamenye yuko wa Rapunzel hamwe na Flying bari baje muri no muri kano kabare yahise afata ikiyebe kimwe cyagenda kimwereka inzira bacishijemwo inzira y'ibanga hanyuma tugaruka ino naho wa Flying hamwe na Rapunzel barimwe baragenda ariko ya farasi hari urutiye cisitura bica bituma amazi atangura kubirukankako barahunze kugira bashobore guhunga ayo mazi ariko baca baja mwisenga gibuye iryo senga bakirijamwo ryaciye ritangura kuzura amazi batangura kurira cyane kano Rapunzel katanguye kuvuga babarire n'ukuri nije natumye gutwisanga muri bino bibazo ariko no muhungu yavuze ati ntugire ubwoba bana nange sanzwe ndumusoma nange ujya barimwe barampiga ni jewe barimwe barahiga ntabwo ari wewe batanguye kuganira nyene ibintu bigenda neza cyane gatangura kuvuga ati yo menya simve mu munara ariko raba kuva mu munara babitumye haba ibintu bibi cyane no muhungu yatanguye kuvuga ati humura turi kumwe kandi ntacyo turi buze kuba ariko kano Rapunzel kahise kibuka yuko gafise imishatsi y'ibitangaza kandi iyo kayisavye ikunda kucikora kace gatangura kuri imba ya mishatsi yako iraka bica bituma habomoka amazi ararengana bica bituma bavamwo barakira ijya mishatsi kubera ifise imbaraga nyinshi cyane byatumye bakira hanyuma twereka bya vyihebe bibiri binwe biragenda vyaciye bihura na wa mubibi Goteri cyakangura kuvuga ati ndazi muri wo murahiga rino kamba gibwami ariko ujya muhungu Flying yanyivye ikintu gihambaye cyane gisumbana rino kamba gibwami kuri ivyo rero dukora umugambi nzoba hari no kamba namwe ari uko mwanza nico kintu cy'agaciro asanzwe afise nikigeze kavuga
iyo boro uwo muhungu Farangirayida asanzwe afise. Hanyuma hano naho kagakobwa katanguye kuvura ibikomere uno Farangirayida gatangura kumubwira ati umushatsi wanje burya n'uwi bitangaza, iyo ndirimvye urashobora gukiza nyene n'uwi bitangaza. No muhungu yarishimye avuga ati kandi urahiriwe ufise impano ihambaye cyane. Batanguye kuganira nkaho bumvikana nyene ibintu bitangura kugenda neza cyane, batangura kwibona ko binjiye mu rukundo. Uno muhungu atangura kumubwira ati je burya sanzwe ndi nipfuvye. Umuhungu yavuze ati ngiye gatoya, ngiye kuba ndiherera gatoya. Ariko Karapanza kacicaye ngaho wa mubibi Gotere yaciyaza atangura kuvuga ati ngo dusubire muhira. Ariko kano kana wibuke ntikabishaka kavuze ati wapi je shaka kugenda kwiyebera umunara. Ariko no Gotere yavuze ati tora rino kamba uri mugerageresha indazo ujya muhungu ntabwo agushaka ahubwo ashaka rino kamba kugira uzoshobore kumuha ikamba. Umubibi Gotere atanga kuvuga ati abantu ntibizereka wetora gusa rino kamba gusuze kumusuzuma namara kuribona rino kamba azoca guheba ntazokwigira gutwara iyo ushaka. Hano tugaruke kuri wa Farangirayida ajyamye mu gatondo yabonye ya farasi Maximus irazira mufata. Kagakobwa katanguye kumugwanira. Jya farasi nimaka imutwara ibwami kubera umwami arakeneye umuntu amwibiye ikamba. Ariko kano gakobwa Karapanza katanguye kubwira farasi kavuga ati nukuri mubabarire basuzomufata uzomufata igihe nzoba yamaze kushikana kuraba amatara ibwami je kubera nkeneye kugina kuraba amatara aguruka ibwami. Farasi nyene yarakumviye yumva umengo kavuga ingingo nyene kameze neza karanayishawishiye iremera. Hanyuma no muhungu baca bafata urugendo rwo kugenda ibwami kubera bumvise ari mwaravuga inkengeri. Kagiye kishimye kagiye ibwami nyene kwaraba n'ubwa mbere kageze mu bantu benshi kagiye gafise umunezero mwinshi cyane. Ya farasi barumvikanye na Farangirayida. Farasi ivuga ati wenda kubabariye kuri ivyo rero kana nako kari mu muji imishatsi kubera yakari maremare ari miremire vyari ivyago vyinshi cyane. Ubwana bwo muri ubwo muji bukimara kubibona umuntu afite imishatsi ngana nkuko bwatanguye kwizinga burayifupisha nyene ibi mishatsi migufi ya cyane. Karapanza katanguye kwishima kazunguruka ijya nino karaba abantu wibuke ntikigeze kabona abantu na rimwe karatamba nyene uwo munsi byari byishimo byinshi cyane. Farangirayida hari akantu kagapapuro yagahaye gasa nibindi kino nico kirango ca buno bwami. Farangirayida yagatwaye mu mazi avuga ati we ntiwavuze ko ushaka kuraba amatara hano uyu uri ngaha muri kino kiyaga muri ano mazi niho ushobora kubona amatara neza hari ibwami bayadugije. Karacaye kararindira kugira karabe yuko amatara ashobora kuguruka. Hano batwereka umwami n'umwamikazi baraje bagurura itara. Biraboneka yuko babaye cyane kuba barabuze umwana nyene ibintu bimeze nabi cyane. Kabonye itara rigurutse. Itara kimara kuguruka n'abandi baturage benshi baciye nabo bohereza amatara hejuru. Bwarishimye cyane kino kintu kari kamaze iminsi kakinyotewe. Byatumye gatoroka ni wabo kugira gashobore kuza kuraba amatara. Umwami n'umwamikazi barababaye cyane. Hano naho Farangirayida hamwe na Karapanza nabo bahise bagurura itara kugira rijane n'ayandi nyene ibintu bigende neza cyane. Bahise batangura kuyumva bari mu rukundo. Rapanza hamwe na Farangirayida. Hano naho wa muhungu ra Farangirayida yaciye abona vyihebe bigenzi biwe bimwe byibana ikamba biruke birimwo biramurondera kugira ashobore kubeha ikamba. Akimara kubibona yahise agenda aravyegera. Yahise abwira Rapanza ati we ndindirira ngaha manze ngende mvugane nabajya abantu. Yaciye agenda abwira Rapanza ati rero we guma ngaha ndabashira umuzigo wabo kubera agenda aza kugaruka. Karapanza karamwemereye kibaza kari buze kugaruka. Umungu yahise agasezera kugira rabe bajya abantu abashira umuzigo. We ntagishaka gukora ibintu by'ubusuma abahikamba ryabo hanyuma babone kwicenga bagende. Hanyuma umungu akigenda akibiha itaraca babwira ati je n'ukuri ndabaha itikamba ariko sishaka yuko dusubirana gukorana ubusuma. Ariko bino vyihebe byahise bimubwira ati we turabizi ufise ikintu cy'agaciro cyane hari umubibi Gotere yatubwiye yuko ufise ikintu cy'agaciro cyane gisumvya na rino tara. Bahise bamukubita baramuzimya. Hanyuma araraba hanyuma baca bagenda kuraba kagakobwa Karapanza baca batangura kubabwira ati ngo uriya wa muhungu Farangirayida aragucitse. Yaguhenze atwaye ikamba ibwami. Atwaye ikamba niryo yarashaka ryonyene burya ntugire ngaranagushaka ngaranagukunda. Kano gakobwa byarakababaje cyane bino bye bitangura kuvuga ati atwatse ikamba acavuga ati tuze tusigarane nawe. Karapanza kagize ubwo bagatangura kwirukanka ariko wa mubibi Gotere yahisaza aca kubita vyihebe ahitera biryamika. Wa Gotere yacyatangura kuvuga ati rero wabonye ko abantu atari beza ingo twisubirira hali mu munara. Karapanza kagiye kababaye cyane ariko nta bundi buhinga gafise ngo mwanyene gasubire mu munara kagende. Ibintu byarakababaje cyane umuntu kari kize yaragacitse. Tugaruka no kuri wa Farangirayida wibuke bamuzikiye mu bwato. Bamuzikiye mu bwato yisanze ibwami. Ingabo zikimubona zahise zimufata. Wibuke bari bamugwaye cyane ari wanted arimwe arahigwa.
ingabo zaramufashe zice zimutwara kumufunga kubera yivye ikamba ry'umwami. Hajya bagiye kumufunga ya farasi yaramubonye, ya farasi Maximus, wibuke ino farasi yaramaze kumukunda kubera yakunze kajya gakobwa karapanza. Kuri ivyo rero ino farasi yarababaye no kubibonye abarinzi bamufashe. Ibwami no muhungu Franklin bahise bamuca igihano cy'urupfu. Ya farasi yaciye gende hamagara bya vyihebe bimwe bikora muri restaurant bita biraza gutabara no muhungu Franklin bica bituma atoroka. Ino farasi niyo yashoboye gumusabira ubufasha wa Franklin acaratoroka. Ano naho kagakobwa karapanze kari mu mubaro mwishi cyane, hiyumvira umuntu kakunda noneho yagahemukiye. Urivyo rero gafise umubaro mwishi cyane, katanguye kuraba kagapapuro yagaha, ariko kano karapanza kacitegereza kagapapuro amacakirango cy'ubwami kimwe bagaha. Igitangaza cyahise giba bwana, kaciye gatangura kwibuka ibintu byose, gatangura kwibuka na wa mu bibigote icarico. Ivyimviro vyaciye bigatangura kugatwara kure, kace kabona ico kirango kacibuka kakirakana, ibintu bica bitangura kugenda neza cyane, kibutse ibwana bwako. Kuri ivyo rero kahise kamenya yuko ujya goteri atari mama wako, kaca kamenya yuko yakivye. Ukuri kose kaca karakumenya, kaca kibuka yuko ko nari nagakomangoma, aragakomangoma. Kuri ivyo rero wa goteri akiza kahise kabimubwira, kamubwira yuko namenya ati kutari mama. Goteri akimara kuvyumva yaciye agafatira akaziri kavuga ati rero ntavyo kuva ngaha. Wa muhungu nawe Franklin yacabwira vyavyihe umukobwa arihe baje baca bamubwira ati umukobwa yatwawe na wa goteri, yamutwaye muri wa munara wiwe. Wa Franklin yuriye ya farasi Maximus batangura kwirukanka bagende ku munara nyene kugira arabe yuko yotabara umukobwa. Akigera yatanguye guhamagara ati Rapunzel. Agishikayo Rapunzel yarungitse imishatsi, ariko wa muhungu yaruriye akimara gushikayo, kumbe goteri yari yamwiteguye aca mukubita aramucoma igisu imbugita yo munda. Umuhungu yaciye yibona ari mu vyago. Rapunzel katanguye guhangayika cyane, kaca kabwira ati mubabarire. Uno goteri yavuze ati wapi sije bakumubarira, ariko kavuze ati ndagukora ivyo ushaka vyose, we mubabarire tu. Akimara kumva yuko karibuze gukora ivyo ashaka vyose, yahise akarekura hanyuma karagenda kamukize kubera kari gashaka kumukiza igisebe yarafise. Ariko no muhungu Franklin yahise agaca imishatsi kubera yari yamaze kumenya kari imishatsi itumye yibeshijeho ujya mu gore goteri imishatsi bakimara kuyica yaciye atangura gusaza vyihuse. Wibuke yagumye arinda ubukumi bwiwe kugira ntazoshaze, yarapanitse cyane biramurakaza agira umujinya mwinshi, bica bituma koroka mu munara. Yahise amera nk'ivu nyene ivuriguye hasi. Kano gakobwa karababaye cyane, wibuke imishatsi yako niyo yari gushobora gukiza uno muhungu Franklin yavuze ati ndagukunda cyane kandi ujya muntu ntivyasabwa yuko abaho ibe byose. Kandi mwo kararira iryose zijyaguye kuri wa Franklin, hanyuma ricahita rikiza uno muhungu. Ano bica bitwereka yuko imbaraga z'uyu mukobwa Rapunzel zitari mu mushatsi gusa, ahubwo ziri no mu mosozi yiwe. Iryose ziri kimara kugwa kuri uno muhungu Franklin yahise akira, hanyuma nisha bagenda neza cyane, baca bagenda ibwami. Abavyeyi umwami n'umwamikazi babonye umwana wabo, baca barishima cyane. Umwana wabo bamuheruka kera kuva akiri umwana, ibirori byarabaye ibwami kubera umwana yabonetse nyene, ibintu bigenda neza cyane. Cyo no kubwira cyo filme yacihereye ngaha, nubage kuri subscribe, like na share kuri nuboga rwacu Burundi Movie Recap. Tuba twakoresheje ingufu nyinshi cyane, babisabwa nawe udusupporting gukora subscribe, like na share kukano kuri wewe n'akantu kagufiya cyane. Gukora subscribe ukana liking ni ibintu byoroshe kuri wewe n'akantu gatoya cyane, ariko kuri twebwe n'umusade uhambaye cyane. Cyo no kubwira cyo ntiwibagire kubikora, kandi bye bye. Ntiwibagire no kuja muri comment tubwire icyo ushaka. Bye bye.